Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Mbese ndakubaze, uhora ubona hari abantu bakora ukabona abo bantu baguma batera imbere ku muvuduko wo hejuru, ariko ukabona hariho n'abandi bakora ukabona ntibabasha gutera imbere. Mbewe uba wibaza yuko vyoba biva kuki? Wibaza yuko vyoba biva ku mahirwe gutera imbere? Ariko ico nokubwira coco nuko gutera imbere bitava ku mahirwe, ahubwo gutera imbere hari ibintu umuntu ashobora kuba azi akagenda arabikoresha mu buzima bwiwe. Rero nawe namba wumva woba ushaka gutera imbere, muri iyi video naguteguriye ibintu 10 woshobora kwitwara, ukuntu wokwitwara ku mafaranga yawe, ukuntu wokwitwara mu butunzi bwawe, ugasanga nawe urateye imbere, ugasanga nawe urabaye umukire. Rero ico nogusaba nuko wokumviriza iyi video kuva ku ntango gushika ku musozo, kuko ushobora gusanga ikintu co guteza imbere kiri hagati canke kiri inyuma. Hama ico nogusaba namba buri mushasha ari kugera ngaha kuri urubuga rwacu, ico nogusaba nuko ukora sabone kugira ngo imisi yose twaploadinze video uzozuba uwa mbere mu kuronka notification. Hama ikintu ca mbere gishobora gutuma gisubiza umugabo kira muntu wese mw'iterambere ryiwe n'ubunebwe, kuko bamwe nibo bavuze ngo umwasi w'iterambere ngo n'ubunebwe. Rero kugira ushobore kuronka amafaranga, kugira ngo ushobore gushika ku bukire, nuko wokwirinda ubunebwe, ahubwo ugakora cane, ugakora n'inguvu, kuko kugira ushike ku kintu uba warihaye intego, nyamba ushaka ufise nk'indoto zawe ukaba ushaka kuzishikako, nuko bisaba gukora cane. Kuko ugiye kuraba umuntu afise ubunebwe uza gusanga ata kintu ashobora gushikako, uza gusanga ari wa muntu yama aguma afise imigambi apanga, ariko muri ya migambi ugasanga ntashobora kuvuga ati reka ndayishire mu ngiro. Rero ico nogusaba nuko namba wowe ufise imigambi, nuko woyishira mu bikorwa, apana kumupanga ibintu utari bubikore. Rero ubunebwe nuko mwobwirinda, ubunebwe mukabugabanya. Hama ikintu ca kabiri naco umuntu yoshobora kwirinda mw'iterambere ryiwe, ni kwirinda gutakaza umwanya. Burya umwanya ni ikintu gikomeye cane gose, umwanya n'amafaranga. Rero kugira ushobore gutera imbere nuko umenya ukuntu ushobora gukoresha igihe cawe, ukagipangira. Mu gihe utazi gukoresha igihe, nta kuntu nakomwe ushobora gutera imbere. Ibintu vyose bisaba umwanya. Rero nuko mwokwiga gukoresha umwanya, ukaba wa muntu udafatanga umwanya wawe ngo ujane mu bintu ubona bidashobora kukwinjiriza, kuko usanga uriko urasenya ubutunzi bwawe. Ariko mugo niba wafata umwanya ukamenya ukuntu ushobora gupanga umwanya, ukamenya ukuntu ushobora kugera umwanya, ukamenya ico ukoresha uwo mwanya, ibintu bishobora guhinduka mu minsi mikeya. Haba ikintu naco ca gatatu gishobora gutuma ubutunzi bw'umugabo butamera neza, n'ubucuti bubi. Mvuze ubucuti bubi, nyamba ufise abantu mugendana ugasanga ba bantu ahubwo ahuko bogufashe kugira ngo rya terambere ryawe ritere rija imbere, ugasanga ni ba bantu bashaka ahubwo yuko iterambere ryawe ryotera rija inyuma. Nk'akarorero, ushobora kuba uri kumwe n'abantu ugasanga abo bantu ntaco bagufasha, ugasanga ni ba bantu ahubwo baje nko kukunwa amaraso, ugasanga ni ba bantu baje bashaka guhiga ko ahubwo bwa butunzi nawe utanafise. Nuko rero woraba ukavamwo abo bantu, kuko nta terambere wopfa ushitseko ukora ikintu baca basambura, uko ni ikintu baca basambura. Rero nuko woraba ikintu, ukaraba ikintu kigukwiriye, kuko ubucuti bubi nivyo nkunda kuvuga ngo mbwira abantu 5 mugendana ngo nkubwire uwo uriwe. Rero niwasanga uri mu bantu badafise ivyiyumviro birashe, niwasanga uri mu bantu badafise imigambi, uzosanga iterambere ryawe ryakugoye. Hama ikindi kintu naco ca kane umuntu yoshobora kwirinda mw'iterambere ryiwe, ni kwirinda inzira zoroshe ushobora kuronkamo amafaranga. Kuko iyo uri umugabo ugakunda guca mu nzira zoroshe kugira uronke amafaranga, kenshi usanga bya bintu bikubereye bibi.
usanga vya bintu bikubereye bibi. Rero kugira urondere amafaranga biba bisaba yuko ukora, ugakora cane kandi ukumva yuko urushe. Nyamba uri nk'umusore ico nokubwira coco ukaba ufise hagati y'imyaka 20 na 30, aho oya nico gihe co gukora, kuko ubuzima uko bumeze, ubuzima iyo ubufekinze nyamba uri nko mwiyo myaka ukiraramira ntukore, ubuzima bwo burihorera. Ariko mu gihe ugeze nko mu myaka za 50 za 60, ubuzima burakwishuza, yaba ari nk'ideni uba bufitiye burakwishuza. Rero nuko mwokora kw'iyo myaka yanyu muba mufise mukiri batoya, kugira ngo mu busaza muzosaze murya ivyo mwarondeye. Ikintu naco ca gatanu gishobora kwangiza ubutunzi bw'umugabo ni gutinya gufata ingingo. Rimwe na rimwe ubuzima uko bumeze buba bukunda wa muntu ahubwo afata ya ngingo, kandi ikaba ya ngingo iremereye, kuko mu gihe uri umuntu ukaba dufate nk'umuntu yagukoreye nk'ikosa, ukaba uri nk'umuntu ubona udashobora gufata ingingo, kenshi birangira bitagenze neza. Rero nuko wokwiga gufata ingingo, nubwo yoba ari ingingo ubona yuko iremereye, ariko mugabo ukabona ni ingingo yoza yorohereza iterambere ryawe, nuko utotinya. Ikintu naco ca gatandatu coshobora kwangiriza ubutunzi bw'umugabo ni kudashaka kwiga. Kutiga burya nabwo ni ibintu bituma umuntu asubira inyuma mu iterambere, kuko iyo uri umuntu wiga ukama ukurikiranira amasomo hafi, ukama ambara ikintu kije uca uciga mu ba mbere, kenshi uwo muntu uzosanga afise amahirwe, kenshi uwo muntu uzosanga afise amahirwe yo gutera imbere cane. Rero nuko namwe mwokwiga kwiga, mugasoma ibitabo, mukaza murumviriza ibiganiro nk'ibi dushisha ngaha ukuri ku mafaranga, kuko ibi navyo birafasha, bituma umuntu ahindura imitekerereze yari afise. Ugasanga nyamba ari nk'umuntu yihevye, kenshi iyo yagiye arumviriza ibiganiro navyo biramufasha cane, kandi arahigira utuntu tudusha, kuko ibintu tuvuga ngaha aya n'ahantu hake uzobisanga. Ibintu tuvuga ngaha n'amashuri make uzobisanga, ariko twebwe ngaha tubitangira ubuntu. Gusa ico tugusaba nuko ukora sabone, ugakora like, kugira ngo ibi biganiro bishobore gushika ku bandi bantu bari kure, kuko nawe urumva uciye uvyumviriza ugaca ntubisangiza abandi, urumva yuko hari abandi uba wonone. Rero naba uba ufise nk'abagenzi ushobora kubirungikira nk'abandi bakavyumviriza, nta kibazo na kimwe. Ikintu naco cindwi gituma umuntu asubira inyuma mu iterambere ryiwe ni gusesagura amafaranga. Burya amafaranga uko ameze, amafaranga aragoye, ariko mugabo amafaranga uko buronka uko yoba angana kose, ni vyiza yuko ushobora kumenya ukuntu ushobora kuyitwarako. Ni vyiza ukuntu ushobora kumenya ukuntu ushobora kuyakontorora, kuko amafaranga iyo utayakontoroye iyo yaragukontorora. Rero ico nogusaba nyamba ufise amafaranga nuko wokwiga gukora saving. Hari ikiganiro twabivuzeko ukuntu umuntu yokora ibintu vyerekeye saving n'ibintu vya asset hamwe n'ibintu vya liability. Ivyo bintu rero mu gihe uba utagisobanukiwe, mu vy'ukuri nta terambere wopfa ushitseko. Namba wumva wowe ugishaka nuko worondeza amavideo twakoze, ushobora kugisangamo kirimo, kuko twarakivuzeko. Ikintu naco c'8 gituma umugabo yangiriza ubutunzi bwiwe ni kwigereranya n'abandi. Ico nokubwira coco, ni waba uri umuntu ushaka kwigereranya n'abandi, nta n'ikintu uzopfa ushitseko, ahubwo uzosanga uhora ubabara, uhora wicuza. Rero ico nokubwira nuko wewe nyene ubwawe ukaba wewe nyene ugakora, apana kwigereranya na bakanaka, kuko bakanaka nyamba ubona bameze kurya ntuzi impamvu bameze kurya. Rero wewe nuko wokora ku giti ciwawe kandi vyogufasha. Ikintu naco c'9 gituma iterambere ry'umugabo risubira hasi ni gucika intege vuba. Burya
ukuntu ubuzima bumeze. Ubuzima bukunda wa muntu akora ikintu kikanka agasubira muri ca kintu, kuko iterambere ni ikintu kigoye gushikako, ariko mugabo uko uguma ubifukasingako, uko uguma ukora ikintu canka, uguma ugenda ukosorera hahandi ikintu kwikora canka, uguma ugenda ukosora nyene ukosora, uza gusanga ca kintu cagenze neza. Hama ikintu numva nobasigira nk'impanuro nuko nobabwira yuko iterambere atari amahirwe, ahubwo iterambere riva mu ngingo ugenda urafata buri munsi. Rero nimba ugomba gushaka ejo heza, ico nokubwira nuko wotegura ibintu bishobora kuzoba vyo gucira inzira, ugafata nk'aya masomo ariko ndababwira, ugafata ukagenda ukasanisha n'ivyo ukora, navyo vyogufasha, kuko gutsinda ni ibintu bisaba nyene yuko ukora ukwihangana, mugabo ugakora ntugire ukwizera kudafise aho gushingiye. Nuko numva nababwira. Hama namba ikiganiro wumva coba cakwigishije, ico nogusaba nuko wokora sabone, ugakora na like, bishobotse na comment, kuko natwe aba ari ivy'ingenzi kuri twebwe. Ciao ciao.